Yvan, Imana iguhezagire ugende ukore ivy'iwawe witeze imbere mwana icubahiro n'indero wifitiye izi kurange mu byo ukora n'ivyawe abakwivye nabo bazotangare bazokumigwe ahubwo wateye imbere kuruta kujya wari bibaza yuko bagusubije inyuma. Murakoze cyane Imana ishimwe. Numunezero tugeretse kubundi gusubira guhura namwe bakozi ba Isaac TV aho muva mukagera. Imana ibahezagire, Imana ibubahe, Imana ibahe icyo mushaka, Imana ibahe ivyo musigaza n'ivyo muraza. By the way, kudukurikirana gufata umwanya ugakurikirana Isaac TV ni cubahiro iwacu niteka udutera wari kuburkuraraba vyinshi uno mwanya ariko uhitamwo kutwumviriza no kuturaba. Imana iguhezagire cyane, iterambere ryacu riterwa na wewe uturaba kuri uno mwanya. Ebana nta indi terambere tuba dukeneye mu gwaruka, nta kundi tuba dushaka, nta kindi twokwita iterambere atari ugushigikirana nk'ugwaruka rw'u Burundi. Cyo twa Isaac Classic uruko dukikirana witwa nde nizere neza yuko umerewe neza, utamerewe neza naho nyine wihangane kuko Imana niyo itukomanda twese bizogenda neza. Uno munsi umutumire wanje umutumire witeka murako nazise mukora interview no munsi mpagaze nabwiye ati exclusive interview of course rimwe na rimwe tuzora tuzikora ndabayagisha tutira story rimwe na rimwe ndazi murankumbura nkabakumbura kugira dutera inkuru shaka duteramane tufata umwanya utari muto duteramane na Yvan. Bejo bakunda kumwita Yvan muziki cyangwa se abandi bakamwita mutima w'u Burundi, abandi bakamwita kana k'Imana, abandi bakamwita nandi mazina menshi ariko je no munsi ndamwatiriye namwita the fighter kuko arashobora kuba ari mu basore bapambana kugira bagere aho bashaka kugera. Nivyo nivyoroha nivyoroshe ariko one day master bizoshika, sivyo none Yvan? Ni bon? Yeah, ni bon. The fight. I'm good papa. Ndagoye. Jewe ndakwise the fighter nukubera yuko ni bake cyane batangura ku ntambwe watanguriye. Bon biba byorosha ariko biba bikwiriye yuko tubibamo. Of course kuko si ngombwa amagorwa naronse nawe yaronka. Na cyane cyane ibyo wahonye abana bawe baze babisimbe. Twe twatanguriye mu makondisiyo agoye cyane ariko Imana ishime ko mubwo mutangurira ku makondisiyo kumbure ari meza. Twari wanashimana twese twishifuza ko tuyatangurirako but ni good sana. Yvan amakuru ni meza. Mazibisi mbona interview wawe, félicitations ndabona urahitinze kuri social media is good. Antuka biriko bigenda neza kandi numusaruro nakuyi wawe muri iriya nzu ari. Yeah. Voilà. Benshi wanashima sinzi kubikora muri Isaac TV jene maze gukora ikiganiro cyangwa se turigira gufata umwana tuyage nko muri emission. Sha byarapfa. Byarapfa kenshi naragerageza kuvumbura ngaca sanga santa yantanze. Yeah, ariko Imana ishimwe ko tubonanye no munsi. Ikibazo cya mbere Yvan bashobora kuba batamuzi neza exactement. Yvan umwana wa kangahe mu bana bangahe yavukiye he akurira he yize he arangiriza he? Yvan ni umwana wa mbere yize i Bujumbura. Umwana wa mbere mbona bangahe? Mwana batanu. Yeah, yize Bujumbura arangiriza mu gihugu ca donc muri DRC République démocratique du Congo Lubumbashi. Ibyo biramaze. Hari byinshi za kumubaza ariko turacyari muri background yiwe. Yvan aribana abana n'abavyeyi. Bon jembana n'abavyeyi. Papa mama baracyariho canke numwe canke ni gute? Papa aracyariho mama ntakiriho. Okay, pole sana. Au contraire je mama ariho papa nahari. Urumva papa wacha mama papa wanje mama wanje cha mama wawe. Uko nyene wabitoye. Yvan ni single canke ari muri couple? I'm single. Yeah. Okay. Yvan
arafise umwana bya binavuga ati abana b'abaguruguru pembeni canke wapi nibiraba gusa ndamukeneye baramaze kukwagiriza imbanyi canke badobani oya n'ibintu biranshika ko vraiment kana nivyo ndanakeneye mariage iraryoshe voilà Yvan yize muri Congo kubera iki kubera gutatangiye watanguriye mu Burundi uca muri Congo canke wavuye mu Burundi ugenda muri Congo kwiga canke byagenze gute procedure kuva mu Burundi uja muri Congo hari habaye iki bon procedure yo kuva mu Burundi nkaja muri Congo ni kubera ko hariho bad life nariko ndaba mu ngaha mu Burundi ubuzima butari bwiza hamandonka amahirwe yo kumva yuko no traverse nkajabuka mu kindi gihugu kugira ngo nshobore kubandanirizaho ubuzima bwanje peut-être ni ko Imana yari yarabipanze mutima w'u Burundi kubera iki akano kajambo benshi barakabajije ati mutima w'u Burundi why koma wone mutima w'u Burundi gute mutima w'u Burundi kubera ko kuva nkiri muto cyane namwe ngwanira kuba umupatriote abenshi barayibonye ikiganiro cya mbere natanguje muri Isaac TV ni ikiganiro mu rugo cerekana imico n'akaranga by'u Burundi je kuno mwanya nta numwe aranagisubiramo nta nuwo gishobora nta that's why iki cyo ikintu gikomeye give me 5 burya attention ni wakora ikintu abandi batoshobora gusubiramo ubukazi cyane antuka nandacishimira cyane niho havuye mutima w'u Burundi Burundi n'umutima wa Afrika Yvan n'umutima w'u Burundi bisigura Yvan dahari Burundi nta mutima buzoba bufise no comment no comment ngao en fait nimba nitwa mutima w'u Burundi ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko mfise ishaka mfise n'inzigo yo kumva no gwanira u Burundi kuko no musimba gwagaso nimba we buriho nka Isaac uri umurundi ni kubera ko habayeho gwagasore akemera kwitanga kugira ngo ubeho nandi nteguriye kwitanga kugira ngo u Burundi bushika bugomba gushika mu buzima busanzwe Yvan bo mwishure faculté cyangwa se section wize ni nize section technique option sociale uragiye mu by'intagazamakuru of course ushobora kuba utabitanguriye muri Isaac TV ndibuka muri CV zawe wambwiye ko wakore n'amaradio imwe radio muri Congo bon ava yuko ninjira muri journalisme neza nagomanda namenyesha n'abadukurikirana barakunze kutubwira ko abajournaliste bo ku TV online usanga atawumenye ngo turi bibamba nabyo twigiye Yvan arafise privé de participation à la formation du journalisme urupapuro rumuha amahirwe yo gukorera muri East African Community yahawe n'abazungu bo muri LFI c'était à Bukavu urupapuro ndarufise c'est-à-dire journalisme narayize nkiri muri Congo narakoreye radio bitwa radio voix de jeunes Peace FM maze kuva ngaho kandi ndagirwa amahirwe yo gukora stage professionnel kuri radio ngoma ya Amani ikorera Ibaraka Lolilo acamenya wako menga amatwa sumira yahora hakorera ibiganiro kenshi agiye kubita concert Ibaraka côté Bubembe muri territoire Fizi anshitse mu Burundi hari muri juin mu mwaka uheze narakoze muri TV online muri Fresh TV korera muri Agora kwa Loni mubahwe cyane naciye mva hari aca ndonka amahirwe yo korera muri televiziyo yagutse cyane umuryango wagutse cyane muri Isaac TV okay sound check ego mwabyumvise rero byinshi bitari biki aho yagiye araca bwana Yvan uno mwana cyane ko tugiye dufata umwanya bamenye kwanza ubuzima gusa biragoye hari ingene ucu usanga abantu bashaka nashaka kuvuga ingene yarabaye muri Isaac TV cyangwa yarabayeho nabe yaca bivuga shaka ube clear but muri Isaac TV n'ubuzima urimo ubu cyangwa se ubuzima busanzwe urimo ubu ushaka kutari no mu buzima bubi wanashima ariko itandukaniro niyi itandukaniro ryo kuba mu buzima bwa Isaac TV nubwo ndi muno munsi premièrement kera nuko narimbayeho nkora ikiganiro nkaca ndepose kukwezi nkaca mpembwa ariko nanje ubu sinkiryama kera naryama saa 4 z'ijoro no munsi masaha 28 ndyama amasaha 3 ndiko ndiyumva ati nkore gute ugira ntera imbere bigende gute byarankeneye iki kirakenewe kandi ugasanga wanashaka byinshi kwera ko biba bisaba uburyo nanje atamunashikikira usanga ndiko ndafailing rero sinzi ko nobivuga hariho abantu bibaza yuko byose ibintu kubitanguza byoroha kijeri by'ama TV online gutanguza business yabyo muri rusangi imeze gute wowe wamaze kubijamwo uramaze kubicungurira urabibona business ya TV online imeze gute
For sure. Ku batabizi bibaza yuko abantu bakora ku ma TV online bafite amafaranga bakuramwo amamiliyoni je na jewe hajya bana ucerewe n'umunsi umwe kumpemba wamenga ariko ni bwa bwitange nyene like ni kwa kuntu ko gushaka gusa ntute umwuga wawe kwa kuntu ko gushaka kugira ngo abagukurikirana bagume hafi yawe sino iyo namenye yuko bimeze ukundi ko ndabibona sinari kubijamo wapi bisigura ko bishobora kuba bigoye cyane mu kubitanguza canke gute bakler gato. Bon biragoye cyane kubitanguza icambere na mbere n'ibintu bisaba umutahe muremure okay birasaba amakamera birasaba ama machine birasaba ama micro birasaba ama recepteur birasaba utuntu twinshi cyane go ucumenga uriko turakuno mwanya avuga ati eriko ari yumvira kugura TV online canke kugira kuraba nyene yo dutaka akazi ku bandi ba jeune mu TV online acagira ubwo no ntabwoba uribuka muri 6e umuntu agomba kore concours national bakubwira ngo urazi ngo kiseme ngo yose ngo uje gukora concours ninga bakadutera ubwoba so ntabwo baje no mutera ariko gusa yumve yuko si ikintu coroshe ni ikintu bisaba like kugira agatima tare ukihangana ukarara ubusa ufisi jana ukarirarana ubusa ukagirwa n'ubusa kugira ngo ushike kuco wifuza gushikako yeah. Navyumvise rero bamba ari biyumvira ati urumva mwe mura mutura ibifaranga byinshi kuri YouTube nta mahera arimwo ni gukunda umwuga tu muvyumve neza atara amavuta nyene twasizwe umugani wawe haragazamura numvise ngo nasize amavuta meza atara amavuta nyene twasizwe ugasanga nyene ni bya bintu ukunda ibintu ugasanga nyene Imana ikigweza abantu bazima mukorana kusanga ibintu biri yaguye ntabwo nta mafaranga ava muri YouTube yatari nk'ubu byaranayangaye byaranaparanangaye but bitasiguye bitavuze yuko umuntu ashaka kwikorera TV online atoyikora ayikora ariko umugani wawe yumve neza yuko ari ibintu bisaba kwihangana kudasanzwe kuko ivyo amafaranga byo ntunavyumvira ubunyene ko wosho kuyaronka ubwo nyene wanashaka jewe mbe clair gatonya hari abantu nigeze kuba mpanura apare yiwawe abantu nahanuje ndavuga ati je ngo manugure TV online bambwira ati nukuri tukujane kwa Rojanti wasaze atahubwo uto dufaranga waronse nimba ari 200 nimba ari 300 genda udandade tomate wa muhungu bureke bo ni ikintu kiba cerekana rero yuko kitaba gisanzwe muri make ariko rero nta gucika intege tuguma dukora cyane nta wuze jo yiwe uko hazohari meza yes cyane mwavyumvise rero ati nta wuzi ejo hiwe uko hazoba hameze mu byo shaka kumenya kwa Yvan byari ivyo ariko bimwe twanavyumvise yuko ari muri TV online yiwe kakanovera nyine wabaha muri active ni ukage kubandanya canke warahinduye system yo gukora bo je nibaza yuko narahinduye for sure sinovuga yuko nahinduye naba ahubwo narongereje intege cyane kubera ko Isaac TV sinzi uraho nabwira fois passé ariko arambaza sinone kuguma postinga ibiganiro byo muri Isaac TV ama linki abinjira muri PG Classic FM guma tubona ku ma statia uri kura ducanganya uri muri Isaac TV nturi acenda mwishati mu buryo bugaragara sindiyo ariko umutima ndiyo nabimwishuye kubera ko Isaac TV bisa nkaho nafashe ibyo systeme mukoramo zose ndadijana muri televiziyo yanje canongera ndaryama majoro menshi ndiko ndiyumvira akandi kantu no kongera ko kugira ngo nitwe Yvan singume nitwa Isaac voilà nibaza rero yuko hagiye kuba impinduka ndende cyane ku bigano nahora nkora ku buryohe bwahora buri mu bigano byanje bigiye kongerekwa ko conseil ya mbere no gusaba mutima kije kiganiro mu rugo ni mu rugo ntuzo gihagarike ahubwo urondere system nyinshi zingene wogikoramwo ahubwo kinaryowe kuko ije kiganiro kiri mu biganiro bikomeye cyane wanashima no muri presidence n'abategetsi bamwe banabona kuri Isaac bakavuga ati Isaac for sure mu kiganiro kiryoshe so that's why akarovera watanga kuri Isaac cyane mu kiganiro mu rugo ukagumane ukatware hari abantu bane yubasereva kuko ubuze ngiye kuvumbura nde ngekora ibiganiro bande bagwana sizi vya bindi vyakajaga bigiye byose harababikora kandi unashobora kabiri nabikora neza cyane ubona sima kukurusha rero nta do special uzobukura baha abantu bahubwo babashaka akanovera gashasha bumve neza yuko bari kuba serve ibintu biryoshe kuruta bijya wanashima wabaha muri active
En tout cas, bon merci beaucoup kuri conseil zanyu. Ico gituma kwicarana n'abavyeyi rimwe na rimwe ari byiza. Yeah. Okay, amakuru rero je naronse ryari narumvise ko wagize ikibazo Yvan warakwiba. Is true? Yes, baranyivye vraiment ariko nta kundi. Ego, baranyivye. Bakwivye. Bo banyivye appareil ya 70 baca baranyiba na micro. Umva micro na recepteur byose birajana na byose baca banyiba ni machine imwe. Ni naco gituma abakunzi ba About Media TV abasanzwe badukurikirana barabona yuko haraciye hafi nka une semaine 2 jours nariko ndaposting ikiganiro na kimwe ibiganiro biriho kandi ni byinshi cyane ariko turagize ikibazo baratwiba abo twari twize abo twasize ko ivyizigiro baratwiba kandi ntitwamenya amarengero yabo baciye baje buki gihugu baragenda jusqu'à maintenant rero turacyari mu rugamba rukomeye cyane rwo kumva yuko tworonka imashini appareil micro kugira ngo dusubire gukora. Olala pole sana uburero uri gute uburero baheho gute? Bon kubasaba badukurikirana barabona yuko ibikorwa byahagaze ndindiriye ndabe yuko hari ikimana yokora kugira ngo ndonke mwaye zo kugura ibindi bikoresho kurazi imashini ordinateur ni kimwe mu bigide TV online appareil urazi yuko ariyo dukoresha ga dukamere ikidukora ibikorwa byinshi ama micro aho udafite micro ntukora rero turacyarindiriye ikimana ikora nico gituma abona turi mu gacerere kare cyane gose. Pole sana jeri baza yuko abakozi ba Isaac TV ko atwumviriza ariko acha bashaka kumenya bakwivye comment bakwivye gute n'umuntu yakwivye bagusaze mu zwa kubomoreye ko byagenze no numukozi ndibaza mwarigeze kubona ndiko nda present umukozi yuko ari umwe mu cameraman bagiye kuza baradufasha agiye kuza baragira gute twaramuha ivyuma aje kuri terre gukora ico gihe hari evenement bari badutumiye batanguranye na team y'abantu batanu akaze ndakaza ariko birampanze. Pole sana urumva ko wari ufise vision yo gushaka guha abandi uburundi gwaruka kazi tanguranye abantu batanu ni benshi cyane Bon rero turamuha ivyuma kugira ngo aje kuri terre gukora acara bitana kubera ko yatasha ari mwijoro bukeye hari samedi jewe nzindukira gusenga niba dakaza kuzana ivyuma ntiyaje kumbe uwo munsi wa samedi nyene niho yarafise voyage amakuru ansumira ari Dubai yamaze gushika Dubai abavyeyi biwe naragiye kubataburiza convocation ndiba wobo waravyumvise nabwiye ko ndi mu bisanga iki abavyeyi biwe ndabataburije convocation bavuze kwa opeja ati none gasha twebwe ntaco waduhaye ntitunakuzi uwo wahaye kuri telefone urumva yuko yamaze kugenda ushaka iki bapulo mama rero ndi nganko mwana w'imfuvyi iki ariko ndize yuko Imana izobigenza neza nkasubira nkaba muri modu yanje. My godness. Abakurikirana Isaac TV ubasabiki. Bon, kubakurikirana Isaac TV ndazi yuko twabanye neza kandi ndazi yuko ndabubaha cyane kandi ndazi yuko mufise ko urukundo runini cyane. Hari ushobora kubona ikiganiro for sure agakogwa ko akumva yuko afise umutima wo kumfasha tube duke tudusangire kubera ko iciza cyose uzokora ni nkuko wafata nk'ikintu ugaterera mu ruzi ukazogisanga imbere ni wafasha jewe no munsi Imana izobiguhembera ico cyose wumva umufasha kugira ngo ushobore kunshigikira mu mpano yanje ushobora kunshigikira muri TV online yanje ugantera imbere nakanya kawe vraiment kandi ndabubaha cyane kandi ndazi mu badukurikirana ndazi ko bazobikora ntabwo bamfise na cyane size interview nabonye bariko baranyagiriza ibintu kubera iki yuko bakora ama interview n'abantu ba TV online bakunda kunyagiriza ibintu imbere yawe nimba sinzi impamvu kuvuga ati ari jambo numvise ngo abantu ngo basabe nimero yawe ngo nkayibima ikintu nk'ico nta kurimo kwinshi cyangwa se nta n'umwanya mfise wo kubisisi bigo vyisigura koko sindi mu rusambo kuko nimba ari ikintu cyananiye nico kumva yuko umuntu yasaba nimero yawe mandaye kwime kubera iki warashima reka dufate umwanya utange nimero ya telefone kuri Isaac TV uyitangira ku buryo umuntu agukeneye azi wawe directly ahubwo n'uzonchako ntihagire n'unchako azi wawe direct avuga ati Yvan nabonye ikiganiro cencha guterera nimba ari kamera ngiyo micro ngiyo kenda na witeze imbere. Isaac TV yarafashije abantu benshi cyane abana kwigana Isaac TV mubawe cyane that's why jewe nta wibiganiro kenshi ndakunda kubasengera abantu bose bakunda Isaac TV kuko
baragiye barafasha barashima nabo bose bako baranyagiriza bafashije n'abafana ba Isaac TV bagiye barafashwa n'abantu ba Isaac TV rero Isaac TV novuga ati ni televiziyo nashima ya Imana rari nayihezagiye iravyara ni radio iradio ushaka no mwanya ifise abakozi barenga 40 aba bose bahembwa bivuye source Isaac TV so urujya mukamenya abantu warumuzi Oni mushashu yo Mwita Kim Junior ariko ni mushashu ni swa axe ya Kim Junior warumuzi wewe ni Hakim wundi mazina mazina ibi byose rero birerekana ko tuguma dushaka ahubwo rero nawe ko wagiye gukora iby'iwawe is good ni vyiza kuri abandi naba nabivuga imisi yose ko muri Isaac TV sagasho sahano wo kubohera umuntu aturumva ngaha ngo uzohakura ngo ugiye ngo rubugwanwa no Isaac TV na hano wo kuza gukora witeza imbere ni wabona ko wabaye developer wicomokere gene gukora ibi en fait ari abantu benshi ari akantu warumbaje gatonya nitukijya kurondera amakuru yo kuri tugenda kubesha donc ngire création y'agakuru katariyo kugira ngo ninjira ama views iki mais sinibaza yuko ariyo professionnalisme y'akazi tuba turiko turashaka kumena so Isaac TV impamvu je ntayivuga nabi Ichambere visibilité ya mbere nayironkeye muri Isaac TV. Ça c'est un. Deuxième chose singomba kugusifia ngo kubera turi kumwe ikiriho kiravugwa for sure. Nta musi numwe nigeze je ndibuka yuko nahora ngira n'ikibazo cyo mu buzima busanzwe nka mu telefone ati boss je nagize ikibazo kirenze kunuko gurana 10000 20000 agacha kana ugiye ngurana kabara gatego agacama ivyo rero byaba bitandukanye n'umushahara gushika uno mwanya rero hari abantu bamaze kumenya yuko kugira ngo uvume cyangwa kugira ngo ufashwe ucuti indero tuta discipline kugira gute ico nemera kandi impamya uri umuntu ufise ingabire idasanzwe uwo tuheruka gukurikirana ikiganiro niwe namubwiye ati tuse tumushimire kubera ko ntawe uviwiwe ngo abimbwa Merci beaucoup. nuko rero bimeze nongira mpanura si ngombwa yuko imisi yose tuja muri kike kugira ngo like tumenyekane umva twumva neza ko tugita tukanye tutashwanye abantu batabanje kandi wanashaka byo nashoboka ko nkubu noja gukora ama TV online je ngo mantuke izahaki sinzi gusa aboryoherwa kwe n'amahera boyampa aho rero boryoherwa hano tushaka n'amahera boyampa siko tuza oya siko bitegezwa kumera kubera ko ubu muri Isaac TV ndaza nkinjira nkidagadura mu radio nkaja kwa mami nka byose ubugari buhiye muhira nkashika nkajya urumva mizi nk'ubagira bahishe kweva ngaho vanga nabuyoraguye urumva ni kimwe rero mu bindemesha uno musi Isaac ngize mvuza ati bya mudugu wuntize mfise mariage ni nkaka bouton fyonda urumva nubwizigirwa buteye ubwoba gusumbaho nokora amakike kuno nico gituma kubarondera amakuru ajanye no gutuka Isaac TV nukuri ntimuzosubira ko mikiganiro bateza kubigushiramo kugira birongere contenu ni bien n'ubuzima bisanzwe nkaje narabimenyereye nkaje nariyakiriye ni haru usanga umuntu nyene yadutse akavuga ibintu twarabimenyereye nkaje narabibaye waramaze kubigitimbaye ubibaye narabaye narabibayemwo tampi nibaze yuko ari uko sino imbere ni heza tubishizemo discipline nabwiye muri Isaac TV ico batwigishije abakozi twese twakubitirwa kugira discipline kwigishwa discipline ni naco kiriko kirantunga jewe no mubari inyuma yiwanje kintu cyambere ndababwiye ati je narereshejwe discipline na esprit de créativité esprit de travail byose ni twabikora tukakorera hamwe igano rugo nyene cyane création go créa créer esprit ndavyibuka ngo Isaac TV irahagaritse imirimo ngo pendant 3 jours duhinyanyura ibiganiro cahaza mu ruko naje vuba ndabihagarika nice kabisa byose ni nama strategy ubushaka kugira abantu babenterese n'ivyo ubushaka gukora ego nibazi ko oya uko biri kose iyo waciye we bakoretse nuko waturetse bidodushikana kure vraiment kandi uburundi dutegezwa kubufata mu mwanya mutonya cyane ni byiza cyane nzogyoherwa cyane numvise warashimana ko ndavugana na ryari na Delicia harabana cyo ndetse ko tambura Delicia mu radio by the way nuko gusatara atangura gukora ikindi naco gukora TV online c'est simple
santa bose nuko nyene nuko gusa batarana bishaka wanashima babishatse nejo ubona twari buto bafyonda kuko imihezagiro narayibahaye byararangiye that's why nashaka tukore n'igihano nawe kugira nawe hezagire ndibuka na Starboy twarakoranye igihano ndimubwira ati but genda wikora ibintu byawe neza kandi urabona ko kuva ico gihe vraiment Imana yarahezagiye ubu byagize bigenda neza cyane kibuha nani camvyibo no ni good tuba dushaka yuko ugwaruka mwumve neza yuko gutera imbere atari kubura indero kujya nyine wari ubivuze nk'ugwaruka genda ugwaruka urugwaruka twese turugwaruka tuba dushaka dutanga ishusho nziza kuri bajya ariko turabaka no munsi tubaserve ikintu cyiza abona ati gwagwaruka bashaka gushika aho bashaka gushika ko rero kugira tuhashike suguta indero sukubura indero sukushira isoni no gukora ibintu biri serious no kwiteza imbere Delicia Santa twarabaramuye barigiriye bari mu radio bari no mu ma projet yabo no munsi harimo Mili Fifi nundi mwigeme ariko arakora muri Active ariko ari yubaka nawe nyene ejo nagiye ejo nyuma y'umwaka imyaka 2 nawe nyene yaravyibushe yarakuze yaragangutse na Hakim Jonathan hari ati chaka tugende dukore bindi c'est simple baragenda bakoze bagateza imbere abandi niya mihezagiro Isaac TV gumironka nibazo utangare kubona Isaac TV gumitera imbere kuko hari abandi kiyatejeje imbere mu bundi buryo nashima butanaboneka bashobora kuba atagwa amahera ariko asangana ibindi bintu agutekerera binarutana ya mafaranga Yooo Yvan ekafata umwanya ndaguhezagira dufukame umubwira duhezagira Yvan Imana iguhezagire ugende ukore iby'iwawe witeze imbere mwana icubahiro n'indero wifitiye izi kurange mu byo ukora n'ibyawe abakwivye nabo bazotangare bazokumigwe ahubwo wateye imbere kuruta kujya wari bibaza yuko bagusubije inyuma murakoze cyane Imana ishimwe kunzi ba Isaac TV ngiye kuronka umuduga Amen nta nzirikirasha nta nuwabivukanye wanashima umuduga ni reference abarundi dukunda gutangira ko kwiterambere ry'umuntu ariko sijyo terambere for sure ko ari n'abafise imiduga burya bayigamanye mu nzu hari n'abafise imiduga bama yapfira kimisi yose rero umuduga ni ikintu kiri simple cyane wanashima cyane nifuza ko Imana yo naguhana ibirengeye umuduga amen merci beaucoup mu gusozera akajambo kanyuma bo mu gusozera icambe na mbere abakunzi ba Isaac TV bumvise yuko ntariko ndakora bivanye n'ingorane nashikiwe nazo kuri wowe wese afite umutima wo kumfasha kuri wowe wese yumva hari ico ashobora kunterera ijana rimwe rirashobora gutuma nzo kwibuka ibihe byawe byose uzobaho byose kubera ko ngo kare guterereza burya si bibi vraiment na leta iraterereza irasaba ingurane irasaba imfashanyo yego abarundi nibo bakunda kuvuga ngo amashi igihumbi abantu amashi igihumbi yagukomeye amashi mu mahigwe aruta amashi amwe yagukomeye amashi mu ngorane ishatse kuvuga yuko gatunya kawe kiwawe karashobora kuzotuma ntazokwibagira ubuzima bwanje bwose mushigikire muco ufise kugira ngo nani shobore gutangura akazi nk'abandi sinicarika impano cyangwa ngo nihe amenye abatwenzi abampinga ngo baryoherwe babone yuko nananiwe mu gihe bitariko biramva ko mushigikire cyane ikini naco channel ya YouTube ni Sabout Media TV ni kirekire ariko baradahugisha muri commentaire mugende ku musho Sabout bisigura iki nyine Sabout kisigura Imana nya n'ingabo ibintu byanje byose nabishitse mu mana that's why tuza gutera imbere none vraiment usho kwitwa TV kitwa Imana nya n'ingabo hama ngo Imana ni televiziyo yayo ntikorera ibitangaza bizogenda neza ego mushigikire musonde kuri subscribe kugira ngo nanjye nje mu gitigi c'ama TV online ariko arakora cyane hama kandi nze yuko umusaruro uzogenda neza je ndazi ko mutananigwa ndazi ko mubikora neza ndazi ko mu nkunda kandi nani ndabakunda kandi vuba cyane dans 3 jours 4 jours ndize yuko nzogaruka muri Isaac TV mvuga ati mubaho cyane mwarakoze bya bindi mwandugikira narabironse uburengo bantangure kubaha ibiganiro byiza harimo no mu rugo okay aletse mu rugo je ngwandagaruka ko ndakesha ndashaka iganiro nuko rero ahejeje neza aheje saba imfashanyo aheje saba support y'uburyo cyane kugira arabe ingene yo kuko yarabifise yavuye muri Active abifise ariko umva carahura n'ingorane
wa mutima mwiza ya mitima myiza yacu niyo yadukwege acafata arahereza umuntu akazi umujene mugenzi we kuba umujene yari kimwenyi ni babahungu atacho bazoshikako ataho bazoshika agafata amapare akagenda kiba ngo agiye muri Dubai none nk'ubu Dubai izokumarira iki shafrere nk'ubu usanga ariko naraba Isaac TV kurikirana ndazi kadukurikirana ugasanga warivye ivyo bintu bigumariye iki nta na kimwe bikumarira we ariko usanga nikibazo rero mu supporting umujene wacu mu supporting ngwaruka rwacu kugira turabingene go kwiteza imbere ejo barakatanguranye n'abajene batanu mu kwakazi ariko naho bitakunze ariko peu importe ko birikose vision yiwe n'ikifuzo ciburi kirakomeye kandi kirafise ico cyo kungana Burundi ndizera ijana kujana yuko arabana bara Isaac TV baraba Isaac TV bafise amafaranga bafise n'umutima kosa amafaranga gusa bafise n'umutima mwiza utasanzwe wo kumva ko bofasha ugwaruka nukundi Ndasavye Yvan nukuri n'icubahiro cishi ndakibasavye mumufashe kuri kajya gato nyine ufise niba ari 200 niba ari 200 agure mikro agure nubuke buke azogenda yibungayunga ku buryo uzosanga araronse cyakinde ashaka kuronka maze bigende neza cyane ndazi yuko mwafashije benshi bana bahemukiye ariko nizera ari nuko Yvan atazaduhemukira quand même ahere kuri jewe ndamuhaye kino iganiro nawe we uzokora icyo ukoze kugira tumufashe maze jemona mora diaspora y'ibindi bihugu diaspora y'u Rwanda diaspora Tanzania Nairobi Kampala Kenya ni diaspora ya mbere itaho cyane gufasha ugwaruka rw'u Burundi kandi bamaze kukubonamo esprit de travail bacha bumva menga bo gusupportinga basi kamera y'imiliyoni 2-3 c'est quoi ni ibintu bisanzwe arashobora kuvuga ati reka ndayatange nateze ko ari televiziyo warashimifise itirigwa n'izina ry'Imana ujya mwana azonsengera maze bizogenda neza cyane Yvan ndagushimira hama ndakwifuza amahirwe merci beaucoup ndabashimire cyane namahirwe nagateka kwicana n'abavyeyi iyo ndi kumwe namba numva yuko tutotandukana kubera ko ufise amajambo meza cyane aryoshe cyane anyubaka cyane ariko ni byiza yuko umwana aregwa hama gasohoka kugira ngo aje kurera abandi merci beaucoup ndashima cyane ibihe byose nabaye muri Isaac TV ya nimero ya telefone ngana batanga ndayitanga ijya sinshobora kuyibagira ndashima cyane ibihe byose nabaye muri Isaac TV ndagushimira cyane papa nanjye ndaguhezagire nk'umwana wawe mungu wawe ugira aho bawubahwe byarabahungu n'abakobwa bagukwera nongero nakweshe Imana ikwagurire radio PG Classic FM yaguke cyane gose mu Burundi ibe namba 1 biko biregere ego aho nca hose gaye numva ibisasu ego merci beaucoup nama nimero yanje nsanzwe nkoresha kuri WhatsApp nsanzwe nkoresha kuri call sanzwe nsanzwe nkoresha kuri Limikash ni 62 098 650 62 ubusa 98 amajana 650 na rimwe izina ni Iradukunda Yvan nimwamfasha namwe Imana izibafashe ubibuze Imana izo kwagure kugira uzuro nk'ibyo utanga kuba waragize umutima wo kumva iryo zina nyine n'iryo ukoresha no kuri Western ego kwaje ari umuntu avuga ati bo ariko aje kukazi yakora abakingo n'iganiro kaje muri Australia ariko ari mu muduga tu ace ahura n'ikiganiro cyangwa ari muhira ariko n'umuryango cyangwa ari ku kazi ti wow reka nce kuri banki ndamushire ko Yvan ego ni Iradukunda Yvan kuri Western mazina nyene kuri Limikash nayo nyene rabico mukora vraiment kuri zo kumva bivuga ati nukuri kuri Isaac TV hari ikintu gikomeye cyavuye rero nta byinshi turevise turenza ngaho turizera neza yuko izi mpano tuko turafasha no munsi zizoba icabona ejo natwe duhagarare le 1er juillet itariki imwe z'ukwezi kw'indwi umukuru w'igihugu n'icubahiro avuga ati hari ugwaruka rwagiye rurubakana hagati yago uno munsi riko tanga akazi kwa n'amakuru ko nkubonye nenda gutera inkuru Yvan Isaac TV canke PJ Classic FM amakuru isigaye itanga muri leta sisi amakuru itanga muri leta ni menshi cyane iki ni kintu cyonyene gikwiye ko tunashimirwa tunanakezwa nk'ugwaruka rw'u Burundi ego birakenewe cyane kandi byari bikwiriye mu bisanzwe ibintu bijaye ibindi biri ego vraiment inyuma y'umutima mwiza byose birakurikira merci beaucoup nitwa Isaac Classic nari kumena Yvan umutima w'u Burundi Sabaut TV niyo televiziyo saza korera ko genda mugire subscribe ari muri yandikisha muri benshi muraje muri commentaire mugira ati Yvan twakubonye kuri Isaac TV tuje gushikira mwana kubera yuko imihezagiro wasize muri Isaac TV niyo baguhaye byose birafise ico bifashije merci beaucoup rero bana urakoze cyane Akim Junior cyane bakunda kumita kandi kazina sizi mimi inde
YZ niho kazi ndagumva family amwita ngo bihanze kamera ngo YZ urumva niwe Yakim Junior nyene urumva ni YZ ntumbaze bafise ingene bibasha ama nickname nyatari. Merci beaucoup rero mugira mwubahwe, bye bye.